umugore atashobora kuza ababikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Muga ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene ikwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikwere. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Imana bahezagire mwese muriko murumviriza kino kiganiro. Umunsi tugomba turaba ijambo kuba umwizigirwa. Kuba umwizigirwa ni ikintu gikomeye cyane. Nagomba nakubwire ko umwizigirwa ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ubaye umwizigirwa ntacyo uzobura. Iyo ubaye umwizigirwa mu gihe uvuga ati nta mafaranga mfise, urashobora kugenda ahantu ukabwira ati ni mumpe iki kintu nzobariha. Hanyuma hageze kuri icyo gihe ukazobariha, ni ukuri abo bantu baca bavuga ati urazokuruza gutora icyo ushaka cyose. Kubera iki? Kubera ko uri umwizigirwa. Uri umwizigirwa, hari umuntu ashobora kuza mugahura muri babiri akakubwira ati amafaranga yanshirire naka cyangwa amafaranga yambikira uzoyegira, kubera uri umwizigirwa. Hama ikindi gihe wa muntu akaza ati mpa ya mahera ukayamuha. Mugari abandi baca bavuga ati uko yayampaye atawundi abona, wowe warampaye amahera. Usanga rero ubwizigirwa bwawe ucagendera kudonda mu bandi ati bwa muntu umwizigirwa. Aswa rero nka twebwe nk'abakozi b'Imana turakwiye kwirinda tubabizigirwa nivyo biba ari vyiza. Nka twebwe abakristo dukwiye kuba bizigirwa kugira ngo abantu bakwizigire, nuko uba uri umuntu uri inyankamugayo. Reka dusome amajambo ari mu gitabo cya Luka igice cya 16, dusome ku murongo w'10 n'uwa 11. Avuga gute? Avuga ngo namba mutabaye abizigirwa kubw'itunga ribi mubikijwe, ninde azobabitsa itunga nyaryo? Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko kuvya bandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo mwokwiganzira? Nta muntu asaba abami babiri, nta muntu asaba abami babiri, yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Nimushobora gusaba Imana n'itunga Imana idufashe cyane. Ngaho amajambo rero tugomba tuvugane n'amajambo akomeye. Ijambo ryo kuba umwizigirwa ni ijambo ritoya, mugana ngomba nakubwire ni ijambo rikomeye, kandi ishobora kuguhesha iteka, kandi ishobora kuguha icubahiro. Ushobora kuba kubahwa hejuru y'ubwo bwizigirwa bwawe. Yego ushobora kubahwa. Mbe wari uzi ko hari abantu bashobora kuba ariko aragenda ahanyuma agasanga ibintu babitaye, ibintu by'agaciro babitaye, hama akabitora, hanga bakabirondeza nyene vyo bitoye, wa muntu aravuga ati uwo muntu n'umwizigirwa. Hari n'igihe ataca gusigira muga akavuga ati uwo muntu n'umwizigirwa. Ikindi gihe azosanga arakwibutse kubera iki? Akwibutse kubera ngene wamubereye umwizigirwa, umutorera ibintu vyari vyatakaye, kandi ukabicunga neza, ukabimuha vyose. Yego hariho abantu baca batora akamuha agashimwe, hariho n'abandi nabo nyene baca batora bagaca bigira uko nyene. Mugabe ico bikora cyose na wewe ukwiye kumushimira, byari vyiza, kuko bica bituma abandi bantu basigara baramugaya, bamubwira ati wewe ntubona ko ubona guhaye iki, ubona ko aguhaye iki kuvyo wamutoreye, yufubizana tukabirya tukagira gute. Ikindi gihe Satani acamwinjiramo ati rega bijye bintu baguhanura vyari vyo. Mugabe ico bikora cyose tube abizigirwa, kandi kwiyo mana naye ari umwizigirwa. Iyo ari umwizigirwa, natwe tuba bizigirwa nkuko nayo nyene ari umwizigirwa. Ngaho amajambo rero twumvise tuvuga ngo, twumvise neza ngo ukora ivyo wizigiwe ko kucoroshe ngo agira atyo no kugikomeye, ugabitanya kucoroshe
agabitanya no kugikomeye. Urumva rero vyerekana gute? Bigomba kwerekana ko tubaye abizigirwa kuri ibi bikeya tubikijwe, Imana nayo izotubitsa ibintu vyinshi. Imana izotubitsa ibintu vyinshi. Hari ivyo ishobora kutubitsa ibintu vyinshi ego, kuko twabaye abizigirwa kuri ibintu bikeya, usanga Imana igendera kuduza, ugasanga babaye umwizigirwa no ku bindi vy'agaciro. Imana nishimwe cyane ego, vy'agaciro ego. Usanga kenshi na kenshi n'abandi bantu kera barashobora ugasanga umupapa yafashe agashira ngaho intutse y'amajana ijana hama umwana kayamutorera ukamubwira ati papa wari wataye amahera, kayamutorera acabona ati ebana umwana ntiyiba. Ikindi gihe agashira ngaho hanyuma akayabura akayacanga kayamutorera, hanyuma akavuga ati umwana ntiyiba. Mugabo ikindi gihe hariyo usanga afise uwundi mwana yabonye agacatora, mugabo wa mwana aba ari umwizigirwa. Ikindi naho aza gutakara yandi mafaranga avuga ati no, uyu mwana ntiyiba, umwana yiba ni naka, nta n'umunsi warimwe. Hari n'igihe mbera kugendeza agaca yengera winjiye ariho ucinjira agacashira ngaho akacabona ati ubu rero ni wahinjiye wenyine, nawe ugacuka ati aya mafaranga ko ndayabonye reka nje ndayatora. Akarindira kuyamuha akabura, akaza kubaza mbega ninde yatoye amafaranga, ati nta numwe akihorera. Mugaca kumenya ko utari umwizigirwa. Imana idufashe cyane. Ariko rero noneho ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo tube abizigirwa. Kandi twumvise ngo nitwaba bizigirwa kuri iri tunga rike, Imana izotuzeza ivyinshi mu bwami bwayo. Imana nishimwe cyane. Mwibuke neza ko za tarantu b'abantu bahabwa itarantu, umwe yahawe zitanu, uwundi ahabwa 2, uwundi ahabwa 1. Hanyuma uwazitanu yaregeye aracuruza yunguka zindi 5, uwazibiri agenda acuruza yunguka zindi 2, ziba 4. Uwimwe nawe yagiye ashira mu kiremo arabika, abitse. Wa muntu uze wa mubosi aje arabaza ati mbega bwa bundi mwaracuruje vyagenze gute? Nimunzanire y'amafaranga yanje, munzanire n'inyungu. Uwa mbere ati jewe wari wampaye 5, none nungutse izindi 5, ngizo 10. Aramubwira ati muntu wanje wo kwizigirwa, wabaye umwizigirwa kuri bike, ndaguhaye kuganza nawe niwinjire umunezero wa shobuja, kandi ndaguhaye kuganza ibindi bisagara bingana uko. Urumva kubera yabaye umwizigirwa, wundi nawe araza ati nawe wari naguhaye zingane, wari wampaye 2, nanje nungutse 2, ngizi ni 4, ni wakire. Aravuga ati muntu wanje wo kwizigirwa, wabaye umwizigirwa kuri ibi, niwinjire umunezero wa shobuja, hanyuma ati nzoguha kuganza ibisagara. Wa wundi w'intuzeye w'idenariyo 1 w'itarantu 1 yamubwiye ati narinzi kuri umuntu mubi, ukuma ivyo utasanzaje, nafashe ndayinyegeza ndayishira mu kiremo ngiyo tora. Nawe aramubwira ati wa muntu wanje mubi, ntiwari ukwiye gufata intuzeye denariyo yanje ukayaba yicuruza, aho kuyigumiza uko nkasanga yungutse intuzeye. Ati nibakwake, niwari ufise amakungu shire inyuma. Urumva rero ababaye abizigirwa bararonse impera, barashimiwe kandi baronka impera. Mugabo utakoze, utabaye umwizigirwa baramwase n'ivyo yarafise amushira inyuma. Ndakwifuriza rero ko nawe utoreka kuba umwizigirwa, tubabizigirwa. Aha twumvise neza ngo kandi nta muntu ngo asaba abami babiri, umuntu asaba umwami umwe. Kuko ni wasaba abami babiri wapfa usanga wakunze umwe ubundi ukamwana. Oya, dusabe umwami umwe. Uwo mwami dukwiye gusaba ni Imana yo mu ijuru. Iyi Mana yadukunze ikaturungikira umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopferwe. Uyu nawe hari ivyo atuzeza hano mu isi, hanyuma kandi ikindi gihe azodushimira kandi aduhe kuzezwa ibikomeye, aduhe kuzezwa ibihambaye, aduhe kuzezwa ibitoroshe. Ari nico gituma rero natwe naho
dukwiye kumva ko tugize. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane atubwira neza ngo kandi aturumva ngo umwe akagaya ngo wemera umwe ukagaya uwundi, ngo ntimushobora rero gusaba Imana n'itunga. Ari abantu rero usanga itunga ryarabagiza abaja, ugasanga warabaye umuja w'itunga, ugasanga warabaye umuja mukigomba no gusenga, usigaye uvuga ati jewe nguma ndondera amahera, nguma niruka, ugasanga no mu rusengero umuntu akwa kwitabirayo ngwaro telefone ngwaro kugira ngo yumvirize ibintu by'ingene biriko biragenda. Ariko nagomba nakubwire duha agaciro iyi Mana yacu, tuba bizigwa kuri iyo Mana yacu. Nitwaba bizigirwa kuri iyo Mana yacu, nayo izotugira izoduha ivyo dukwiye kujejwa kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ngaya majambo rero nagomba nakubwire umenye neza wowe utarizera Yesu Kristo, wewe nturageraho uba umuzezwa bintu kubera ko utarizera Yesu Kristo. Mugabo niba mara kwizera Yesu Kristo ucika umwana w'Imana, niba mara gucika umwana w'Imana aca gutuma kugenda kubwira abandi ubutumwa bwiza. Nawe wamumenye ntukamuheba, nawe asubiye inyuma nagomba kugira inama uri kuramubabaza kandi uramutoneka. Ngwino kuri Yesu akugirire neza. Mwese mwariko murumviza kino kiganiro, ndabifuriza kuba bizigirwa. Ni waba umwizigirwa bazogusigira ibintu mu rugo, bazogusigira ibintu mu nzu, bazogusigira inzu yuzuye ibintu kubera uri umwizigirwa, hama bagaruke basanga bihari. Mugabo itaruko ntibazokwizigira. Mwese mwariko murumva kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibahe umugisha.